Cadeaux waje waba mu stare bikorohe gute hari bamwe bako kwiyahura yagakora nka movie cyane kubera ko ukorera ku migongo y'abandi bantu nkorera ku migongo y'abandi bantu umva bisa nkaho yani ubuhezwe niyo mpamvu tuvuga ku byiga guhekwa ni ngombwa nta numwegeze ashika ahantu hanaka atabufasha yasavye birangyohera uko ngenda bifatamwo jewe mu buzima busanzwe mbuwondi ugamba mu mafilme ndamwiyambura juste bakivuga action niho mpinduka ubundi mu buzima busanzwe ndi umuntu nyene araho rero nibingora kwifata nifata uko ndi kubisanzwe senga kora izera bintu bitatu nubigendera uzobona ubuzima bwawe bumeze neza cane. Bura kuzosenga meje kaneza kumeze fresh muri hose jinda mizi neza nk'ibisanzwe nyene sanye nk'ibya bindi nyene kuryama n'ivya twese akora mukane kubw'ubuntu bw'Imana kandi special kubera bwa buntu bw'Imana uyu munsi ni imvura yaguye. Oh my goodness. Cadeaux ni sawa meze neza ndashima Imana urakomeye yego kazi muri senga meje murakoze cyane kandi nubwo bwa mbere wakire muri senga meje wakoze kudutera iteka cyane murakoze kuntumira so nyene ramutse bakunzi bawe vrem abakunzi ba senga media abakunzi banje mwese nabaramukije nza komeze neza je ndashima Imana uko biri yaba Cadeaux ukiri umwana muto yakunda gukina imikino nyabaki bavyita gutandukanye bivanye n'ama region yego ariko iwacu twavyita ivy'abana yego ni bijyano abana bakina bagakira ama histoire umwaka mu papa undi mama abana canke abagenzi gusa Jean yari nka filme mu bisanzwe ego wewe nka filme mu bisanzwe watanga kuvyibonamwe rero kuva kera ubuzima bwawe bwose watanga kufata just like nka film utaranatangwa no gukina film ego waragize mariage mu bwana sabwe gukora mariage yo mu bwana oya kenshi iyo mikino yaraba mugabo wasanga kenshi ndi umukozi canke ndi umwevite nako nigeze mbo mugeni. Oh my goodness ariko rero ntabwo ugize umumorera neza yani owe mikino nuyo yo nyine gukina bye by'abapapa n'abagore nta yindi nigeze nkina ntago nigeze nkina imikino ngo y'imipira oya ibibariko naho nakinye cyane kuko sinari ndayishoboye ibibariko peut-être mugabo naho ntari cyane horo abantu benshi nibantora ngo tubane okay hari ukuntu bavuga ngo toraba kuba ntari ndabizi nyene none byarangiye wisanga gute usanga ushobora gukina filme kandi byinshi bisanzwe byoroshe utabishobora bon navuga ko nivyo nashoboye kuva mu bwana bwanje nenzi guhindura personalite base nuko just like umwe twabonye mwimba w'umwihoro nyene ufata pistole nk'umuntu wigeze kurasa ubwa mbere arigeze kurasa mu buzima busanzwe aya nige experience gusa niyo kuba umu actrice mwiza gusa bon ndavyiga ndiko ndaba amafilme y'abandi ndiga donc niho nabimenye nawe ubundi bwabwo naho nigeze kurasa narizo noshobora sha umuhanga cyane mu kwigana abantu copy nico cyane ugerageje kuraba bajyano Chris aza n'umupanga agiye kugutema avuye guhamba umuntu arahonya yani ukuntu wayikuyemo kwayitunga ko nuko yani exactly ngo nyine ko narabikubwiye nyine tugihura nakubwiye ati warigeze kuba umusirikare mu buzima busanzwe warakudemobilize cyane gati ndomudemobilize okay by the way Ravel urugendo rwa filme neza neza gwatanguriye he apana ngo gute gwatanguriye he gwatanguye muri warubitse niyo natanguriye gukora film ego no hambere nabonekanye kuri kamera niho nigiye niho nashoboye kubona ko noshobora nanje gukina ivyo mbona ku bandi ko nanje no bishobora nari numva ko nabishobora gusa nta experience nayi bwagire ntago nari bwigenda ipratika na rimwe donc warubiziye wawe by the way uwarigeze kuko kira muntu wese muri carrière yiwe ari amajambo azamucinege kenshi usanga aba naye majambo yagucinege ku buryo uba wumva nyene I have to stop this amajambo y'intege na je ntiwoza kumbwira ijambo ngo rinci intege mugabo iyo numvise hari nk'amajambo yabwiye umuvyeyi wanje
kubera ndamukunda kandi ndamwubaha ndanamutinya birambabaza navuga ko ntivyanciye intege ahubwo vyarambabaje ariko ico nshima nuko Imana yampaye umuvyeyi atahura asapotinga ariwe mufana wanje wa mbere. Hari abantu bageni benshi bagenda kumubwira umukobwa wawe wamuhevye nyene aragiye muri birya bintu agiye kwiyerekana yego agira vyarurya muhebe mukarabe ibintu nk'ivyo ariko ndakunda mama wanje cane cabwiye ati murera abanyu uyu wanje naramwirereye kandi arazi kungene yakureze yego ubu sigura romere ukoze nk'igikorwa imva mwihoro tek aratano kuri stati nyene no wambe je nta na partage ni wa partage bwa mbere mere ubawe cyane ubuze i5 ko bizene ubawe uri hose ko esanga umengo mama wawe aratandukanye cyane ko kenshi abantu bamaze kubona gusa ugiye gukora igikorwa ngo cyo kuri social media kandi la majority y'abavyeyi benshi babazi yuko ubuzima uri muri vya bintu twigiye ku ishuri ugenda muri office so by the way wize iki Humanité nize indimi section de langue niko bazita hama université nize amategeko yego by the way kwiki utagiye gukora yani gukorera ivyo bintu by'amategeko canke just ibintu binyene wigiye amategeko arakora stone amategeko arakora hariho hose nabo ntubu ushaka kundengerera ko ndafise ndazi ivyo nemerewe ndazi uburenganzira bwanje nize amategeko kugira ngo shaka kudefend umuryango wanje umuntu ubizimwo rero birakurihira inzu kubuzi kwidefend Kwanzi kwidefend ubuzi kwidefend vyo kuri inzu gute ivyo ukora nivyo ivyo nkora cinema irandihira inzu sinema iranyambika irangaburira yani ikibazo kiri kuko urumva wewe ufise abantu benshi bagufata nk'icitegererezo kandi benshi cyane hama bagaca bavuga ati rero nti yize ibintu vyiza ariko ntabwo ariko arabikora kandi arabayeho siwate naje n'ubwo ntuhagarika yani kwiga zobaho kuko nakadarabayeho ikube gutagiye gukora ibintu wigiye ego nishaka ko dasigura kare ntureke kwiga ko ishure rirakonta mu bintu vyose muri cinema amategeko arakora nko nayivuze ushaka kugenda gukinira ahantu nkaba nzi ko hari umuntu atoshaka kumpagarika kubera ko nzi ko ndi mu mategeko ndi mu nzira nziza rero nukoresha niwiga ishure ryawe rizokora mu bintu vyose zo buriko urakora ntago ari ngombwa ko utegerezwa gukurikira byo bakurikiranye ku ishuri kuko creativité irakonta cyane nanone ubuze ni vyiza tubwihimbire tubukreye kwa ego wari umuhanga bingana gute mu ishuri nk'ishure cyo navuga ni kuri nta biharuro nzi ariko ibisigaye ndabizi gufata ku mutwe niyo mpamvu navuga ko droit narayitora cyane niyo mpamvu naramenya muri droit kubera ko bisaba gufata ariko ibiharuro shanda umuswa exactly je mwana numva ati ngo ati amategeko aragoye cyane ku buryo ngo wibagiye nta no gushira virgule bashobora guca banagufuta nyene ukanane ibyo rero vyose wagiye ubizirikana gushika yaho nyene uheza right none ubundi aragwitishije muti ingo yani ukore akazi ko muri government no ariko ucuhagarika movie akadrove ucu ikintu kiryoshe nuko akazi kose ukora nta burenganzira bafise bwo kubuza ikindi kintu ukora mu gihe ushoboye kujera umwanya wawe ntihagire na kimwe wica muri ivyo nkunda cyane mabuja wanje muri warubizi twa ni Esperance arakina filme akitanga cyane kandi akafisa kandi kazi kandi byose akabishobora rero nje navuga ko ndamutse ndose akazi ko muri leta canke kandi gatandukanye nzi ko nashaka kujera umwanya wanje kuko nishuye narishoboye nkina cinema muranizeza yuko amahirwe y'abantu bose samahirwe yagikira muntu nko bimeze amahirwe ya Cadeaux ntabwo ari amahirwe yanje ntabwo ari akabarsa rero bisigura ati ntabwo dushobora kuronka ibintu nimba ani washobora yagize amahirwe yo gukora akazi ka agakora na filme bikamukundira ako amahirwe waronse rero avuga ni ngukore kano kazi filme uyihebe nago navuga ko ari amahirwe ni question yo kumenya kujera umwanya nkuko nayivuze ndibaza nawe nta muntu yo guha akazi agaca guha condition yo katakindi kintu wokora urabona uba wiga amategeko kandi wize amategeko hamugoje usanga ati dufate nka movie ya movie yanoze ya imva mihoro si imva mihoro tugerageje kuraba ibi
that's why Burundi bitahuye iki sinumvise filime ngo ni wowe yanditse yego iki bisigura ati opportunity utaronse kugira ngo ubishire yani ubikorere yani deep mu gihugu kuntu nyene ngo ugene kuri office datoze every day yani ucuzikoresha mu kubishisha muri film niko bimeze amahirwe turonka tuyashira mu mpano yacu ushaka kumbwira inkuru no munsi ejo kayibona muri filime ntuzotangare kuko uko tubimenya uko ibintu tugende duhura navyo nivyo bitwinspira kwandika kugira ngo dushobore kwigisha abantu bamwe canke abandi yego witegura gukora nuze yawe cyane ico kibazo n'ukuri ndakibazwa buri munsi urabona mimi gaye yakoze akora filime nuze inama mugende mwira sinyenye isanzwe kandi abona kubana mwakire neza gikora ibibero by'umuvyeyi none burya nabubizerera yuko biba biryoshe sana umuntu kugira address abarizwa ndafise address mbarizwa ariko kugira channel ndabitse abantu benshi sa ubona na mama kibazo ubwo nabwo abana na mama we uwo abana mama we byari kuba byoroshe kwa bivuga mumanja bimwaro je mbi bujumbura bisigura ko tutabana ari neza na neza advice y'ahantu ukomoka yari abor mama wawe ari kabisa ariko right now advice yawe n'ahantu usanga kuvuga mwana iyo address yo twogusanga ko neza muri cinema ne jewe uko BMT yagiza n'abantu benshi batandukanye jene bazako ugiye muri BM turahansanga niwaja muri barubizo urahansanga ni muhira hanje habiri nuko bimeze hama ndabizi ko abantu benshi banyifuriza kugira channel yanje bwite kandi nanje navyifuza ariko ntimukagombe kungererana canke ko kuri pressure y'abandi ariko nanje nuca ngenda si kuvuga ko naka yakoze channel yanje ca nihuta mfise vision yanje mfise aho nshaka kugera novuga ko ndiko ndabitegura kandi jewe ndabakure niyo mpamvu nashaka guta mu rudubi ibintu bigiye bitandukanye ariko cyane canke mwakuza canke apana hirya yeje gusa canke mwakuza isifi gusa ariko mbona ko ivyo nihaye intumbero nshaka kugera ko mbona ko nipanze kabisa umaze guhura n'umukobwa kubwiye tiyo bare waraminduriye ubuzima ari meze kunuko jesa kubera ko kwirafu ego uruvyifatamwe gute iyo ubonye ngo ari abantu kanaka bashobora guhindura ubuzima bwabo ku bintu juste wafashe ikaramu gusukandika bagazana kamera ukagira uruvyifatamwe gute biba biryoshe kubisanzwe nizo abasinesite twaba twifuza ubundi turabavuga butumwa mu rundi ruhande cyane ahantu naronke experience yo kuviva ico kimumbwiye ni mu ntore ntindi hari abamama benshi basanga bakunda kwitaho uko basa ntibibeze yuko utujya detaye dutonya dukonta cyane mu rugo rero tukashaka guhura n'umama akambwira urugo rwanje rwagomba rusenyuke ariko nararavye ntore ntindi narahindutse urugo rwanje rumeze neza niyo mpamvu n'ukuri ndashimira cyane ko umwanditsi w'intore ntindi ari we Amedemane yakiza kuva muri BMT yakoze ikintu gikomeye cyane yabogoye ingo nyinshi zagomba zisenyuke ntabwo uzamedusha ucuzana icyubiro mu mutwe kamenda cibikiye imana zifashe se ndacibagiye nubuza nti right now umaze kuba umustar abana uwone umaze kuba umustar byemeye kubera ko wowe urabona imva mwihoro right iyo nuze yone ijya n'intore ni zo filme zonyene zimaze kubita bikatwa 20,000 ama views ku munsi kandi ngo bisigura ati rero nimba ubusa umaze kumenywa n'abantu 80,000 ku munsi umwe wowe utazi kandi ugasanga mu buzima busanzwe nta nuguzi n'abantu ijana nikiye kintu cyura kikubangamira kubura umustar kintu kimbangamira yep sha gupatana gupatana iyo mvuze gupatana ngenda mwisogura karata bakanzimba sha acha ubisori yo gubabya oya je nta soni numva babwira ati uranzimvye ngo wewe tukubona muri filime ubwo baragufatira n'icure bafatira n'icure sha ako karambangamira kakanambabaza vraiment nago nobesha so ama
ntabwo urigera ubasha guhura n'abantu bigeze kukumenya wowe Kadorove utaraba nyene icamamare tuzi today. Iyo umaze gushika muri bo bakwitwara ko gute ubitwara ko gute? Kubera ko jewe ntago jenda umuntu ari simple. Abantu banzi baranzi abo duhura abenshi duhura nkaryoherwa n'abo twiganye kuko bazi ingene nahora nandika mwikaye filme niga muri secondaire nkita amazina ama personage ya filme nandiko ndandika nita amazina y'abana twigana bakavuga yo turakwibuka uri kurakina mu théâtre turakwibuka nuko birangyohera uko ngenda bifatamwo jewe mu buzima busanzwe mbuwondi ugamba mu mafilme ndamwiyambura juste bakivuga action niho mpinduka ubundi mu buzima busanzwe ndi umuntu nyene araho rero nibingora kwifata nifata uko ndi kubisanzwe. Uvuze ukiri mu ishure warandika amafilme hama umaze kuko umuntu wese urabona agira aho abatanguriye avuga ati iyi filme je nzoyandika nkujya kunusanga n'umurivyi avuga ati indirimbo je one day nzoyisohora ugaca wumva ati ngo shi wewe kuraja he burakwiga ayo majambo yabwiwe kangaye umaze kuyabwirwaho wayakira gute canke n'ikihe kindi kintu kiza kikumotiva kivuga ati nyene bino bintu ngomba kuzobishikako? Amajambo acinege ntayo novuga ko nabwiwe cyane kuko ntibari bizera ko nobishikako. Abantu bose twabaye ntibari bizera ko jewe bijya nariko ndandika nobikora. Batangara rero ubu onye rero novuga ko amajambo kiriya gihe amajambo acinege nayo naronse ubu naho ayanci intege naje niteguye kaza nambaye amandi bara. Rero we Cadeaux waje waba mu star bikorohe gute? Hari bamwe bako kwiyahura yagakora nka movie cyane kubera ko ukorera ku migongo y'abandi bantu. Nkorera ku migongo y'abandi bantu. Umva bisa nkaho yani ubuhezwe. Niyo mpamvu tuvuga kuvyiga ni guhekwa ni ngombwa. Guhekwa ni ngombwa nta numwegeze ashika ahantu hanaka atabufasha yasavye. Rero ico novuga ndi umunyamahirwe sinovuga ngo nahetswe n'abandi ndi umunyamahirwe Imana yanteguriye inzira. Nahereye muri team ndayimara mu mwaka ntarakina mugasi nacise intege narakora ibikorwa bitandukanye nkora ntaho yagiye abantu batangura kumenya niho rero naciye ntera izo zindi ntambwe novuga ko ni Imana yateguye inzira nago novuga ngo ndahetswe c'est vrai ndahetswe mugabo niko kuri n'uguri kora bivuga mugabo novuga ko ni Imana yabiteguye nakindi kandi wavuze mu mwaka uzokrea cyane ya cyangwa mu wundi mwaka cyangwa no munsi nawe ubizi turayitegereje cyane kubera ko nagurigera uhura n'abantu bakubwira ati ndagarose kuri Amede nurigera uhura n'abantu bakubwira ati uri mu star seven ariko you are nothing without Amede nta curi cyo atari yani Amede da jewe ba uwoza kubimbwira nta urabimbwira nagurigera biyo usanga ari kujya kunwa kinyiga filme yayimva myoro baci bagutinya cyane avuga ati none nkunda musigiye kubimugira bino bintu agaca sokura akajya kantuza agaca kwa ufana gawe bari bafata ibintu nka umengo nyene urakagendana rero nabandi ngati ngarasohora urwembe nyene ibintu nk'ivyo ana muntu arabikubwira namuhayimbwiye ko noza kubimbwira namubwira ko Amede ndamufise ntabwo kandi sishaka kumutakaza niyo mvuga ngo ntaco ndi atamede nta kibazo nzoharanira yuko ibikorwa vyanje azogira mu kiganza kuko nabonye kimaze cewe icamaze yego. Okay, wavuze yuko wagiye muri team iyo team mara mu kintu cy'umwaka wose ariko utaragera ukina ntarakina ntabwo wigeze ucika intege kandi uyu munsi kugira ngo ubashe gukina muri BMT canke ariye ikintu wabanje kwanza kugaragaza kubera ko hari n'abandi bantu benshi bari bamaze gutangura gukina filme before you akwa tigeze bagira amahirwe ugenda gukina kwa Amede we vyagenze gute kugira neza ubashegura na Amede binorohe no kucuboneka mu mafumo biwe kandi wumva muri team usanga iyo team nubwo yarizwi cyane ntabwo wigeze uboneka ukacuza kuboneka muri yani nka team nka BMT Amede ubundi turavukana abapapa bacu baravukana ariko kakano kumuryango rero ijambo rimwe ryo nyine ku bakunzi basenga media yani ngo bavuga ati ngo ijambo ryo guhindura ubuzima ijambo ryo guhindura ubuzima senga kora izera ibintu bitatu nubigendera uzobona ubuzima bwawe bumeze neza cyane ubwo
bazushaka kugushimira mu nyuma ego so kandi agushimire ku mwanya wawe ngushimiye cyane ku bantu kandi kinacho wakoze sana ntabwo wigeze ngora utitaye ngo inimero nishaje kwaro abantu unzi hari abantu unzi telefone gusa kuno kona ugaca usanga telefone isonya fi nk'icuro standard bantu nitabwe ntugaciye imanza abantu hajya bafise indi mpamvu vetse hari ukuntu umuntu abashaka yuko uko ibintu abishaka ariko bigenda ushaka guhamagara umuntu ugasanga afite izindi ngorane okay bakunzi basenga media yavuze ijambo ryo guhindura ubuzima yaje ijambo ryo guhindura ubuzima ntuze wibaze yuko umaze kugera kuko igihe cyose umuhugu buke ko umaze kugera ahubwo n'urugendo rwawe rutanguye kuko uba wavuye mu nzira y'ubukene ugiye mu nzira y'ubutunzi uzuracakina abandi bantu rero utazi kugira ngo bazogufashe guzoshika mu gihe utitaba telefone rero ati ngo nuko ufise principe washizeho ba bantu bazogukomeza kugira ngo ukomere ntabwo uzobasha kuwashika usanga wasubiye inyuma kandi bizogutera igisi yani nanje reka mvuge ijambo nubona umuntu atakwitavye nubona umuntu atakwandikira nubona umuntu atakwishuye muze witire kumucira urubanza buriya bafise izindi ngorane za everyday kandi nizo nyene byose birashoboka by the way reka rero ndagushimire cyane wakoze kuza mu bwami bwa Sengaa Media TV nyene ndagushimiye cyane mwe vy'ugwego ruri hejuru kandi byari na vyiza sana pe urakoze cyane byamani vyatwese koramukane ku bw'ubuntu bw'Imana kubera bwa buntu bw'Imana rero ikiganiro tukirangije amahoro ciao ciao